Kiriko turamwemera sana n'umwana wacu ngaha mu gisagara turamwemera gose. Ibintu birahari ku bwinshi. Ni kwa kundi twama tubabwira yuko nta nzara ihari. No ngaha mu giteramo nta nzara muhava muronka. Ibinyobwa muraza kubironka ku bwinshi. Mabuja imeze neza. Ego. Safi. Eba ndabona no munsi turaza kwishima sana. Cyane gose. Inyama ku bwinshi. Ego. Kino giteramo mwebwe kibabwiye iki muri rusange? Ingene ntoye mama yake na mama. Braza ngana ngahe? 6000. Iporo mimwe. Mimo sijadi. Ndabiri imeze fresh. Ni myaka igera kuri 4 cyangwa 5 nguma ndabivuga Big Fizzo atari ngaha mu Burundi. Ariko aho yashimye uyu munsi kwishikira Ingozi. Niho hantu honyene hari umunezero uyu munsi tariki 29. Turabasi ukureko kidogo. Mama yake na mama. Murabona kungene abantu ari benshi bose muri rusangi baje kubyigiteramo kidasanzwe kiza kubera uyu munsi hano ku Gasaka Ingozi. Murabona ko ibintu by'amateka dufise Jose Chameleone, dufise Kiriku Akili, dufise Big Fizzo, dufise Double J. Uyu munsi Ingozi ni ibintu bidasanzwe n'amateka adasanzwe. Bro, erekana kwanza abantu hari babona kungene abantu b'Ingozi bakunda kuryoherwa, babona kungene abantu b'Ingozi. My name is Tekaniki Festirisi. I'm from here in Burundi. Take microphone. I come in this party because I need to see Honorable Chameleone and Kiriku. Banyazigido machakubiti nama uyenda bakoma. Imisi ni nama abafite ishari koma. Kiri gute nabateranye imbere gute. Mambo jia mambo, niko kwenye mitambo kama kawaida, bado nafanya majambo, nafuka kwa sana na napakaza tuko sana mama hey Bantu boy kuva Bujumbura kugera Ingozi. Weka beat oyo. Leta beat brother. Hey. Tone. Mambo jia mambo. Niko kwenye mitambo. Twende. Oye bakunzi ba Yagatech TV nkuko mubibona twamaze kwishikira Butanyerera neza Ingozi ku Gasaka ka Inarunyonga aho vyose biza kubera nk'iri joro ry'uno munsi itariki 29. N'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira tubahe exclusive nyinshi zitandukanye. Uyu munsi no munsi amateka agira yandikwe. Murabona yuko abantu ari benshi. Abo bose nabaje muri kino giteramo kidasanzwe aho amateka agira yandikwe Ingozi na Alvin Gucci mbanishikiye kugira mbahe exclusive nyinshi kagaga. Bave bangonga. Murabona kungene abantu ari benshi bose muri rusangi baje kubyigiteramo kidasanzwe kiza kubera uyu munsi hano ku Gasaka Ingozi. Murabona ko ibintu by'amateka dufise Jose Chameleone, dufise Kiriku Akili, dufise Big Fizzo, dufise Double J. Uyu munsi Ingozi ni ibintu bidasanzwe n'amateka adasanzwe. Bro, erekana kwanza abantu hari babona kungene abantu b'Ingozi bakunda kuryoherwa, babona kungene abantu b'Ingozi bishimye bidasanzwe cyane. Muri iki giteramo aba bose barindiriye yuko amasaha gusagera binjire kuko urabona ko umutekano ari wose. Murabona ko umutekano ari wose abanyengozi kino giteramo bari bakirindiranye igishiga cyinshi kidasanzwe. Uyu munsi igiteramo kiza kubera hano
murabona yuko ari ibintu bidasanzwe cyane nk'abadasinzira nka Yagatech TV twamaze kwishikira gira tubaye vibe nyinshi zidasanzwe ni ku Gasaga ka Ina Runyonga niyo twamaze murabona yuko amateka agira yandikwe hani Ngozi aho abantu benshi babarindiranye igishika cinshi abastar bacu Big Fizzo aho yaramaze ikintu c'imyaka 4 cyangwa ingahe atabarizwa hano mu Burundi ariko uyu munsi ashimye gutangurira hani Ngozi kubw'urukundo abanyengozi bafise bari bamurindiranye igishika aho tuvuye Bujumbura twemera kwishikira gwira twandika amateka tongere kandi tubereke ibintu byose kungere biriko biragenda ni Yagatech TV Yagatech TV tuba turi ku mwanya bwira tuba exclusive nyinshi zitandukanye. Yes bakunzi ba Yagatech TV nkuko mubibona turi kugasaka kuri stade aho vyose biza kubera uyu munsi nka Yagatech TV tuba turi ku mwanya bwira tuba exclusive nyinshi zidasanzwe twavuye Bujumbura dufata urugendo rurerure ariko Imana yabikoze twashitse amahoro aho niho amatike barira security imeze neza nta manyanga arimwo urinda guca ngaha bagagusuzuma fresh kw'ibintu bimeze neza kubera ni giteramo kidasanzwe Ingozi hararahanditswe amateka adasanzwe nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira tuba exclusive murabona ko imisosi ari yose inyama zirahari ku bwinshi ibintu birahari ku bwinshi ni kwa kundi twama tubabwira yuko nta nzara ihari no ngaha mu giteramo nta nzara muhava muronka ibinyobwa muraza kubironka ku bwinshi mabuja imeze neza Ego. Safi. Eba ndabona no munsi turaza kwishima sana. Cyane gose. Inyama ku bwinshi. Ego. Kino giteramo mwebwe kibabwiye iki muri rusange? Kitwereka ko ngaho Ingozi dufite amahoro cyane kuko yaba tudafite amahoro abantu ntibari kuza guteramira ngaha. Kabisa. Ni n'igiteramo twovuga yuko abantu itsinzi bakirindiranye igishika cinshi kidasanzwe aho tugicinjira ikintu ca mbere dutanguye kubona ni zino nyama ku bwinshi ibiraye ku bwinshi ebana akabeyi kameze gute akabeyi akabrochette ni 5 agafiriti ni 5 nituzimba n'amahera make umva yo mafaranga abantu bagisigaye bari Bujumbura mumenye yuko ebana nuko muva hiyo mudafunguye hano ibintu biruzuye utubye ko ari 5000 ego brochette accompagné ni 10000 francs ego kabisa uyu munsi tuzakwakira abaririmbyi bakomeye aho dufise Kiriku biwanyu aho aheruka no gutahana imodoka y'umutonore akajambo kamwe kuri Kiriku turamwemera sana n'umwana wacu ngaha mu Gisagara turamwemera gose ego mumaze kubona hatsindiye ijya modoka mwavyumvise mwo gute muri rusange urabizi neza ko Ingozi hama hataye intsinzi cyane ivyo turabimenyereye n'ivyadushituye kuko nivyo vyacu kabisa muri rusange dufise abastar bakomakomeye baza guhurira hano kuri stage dufise Big Fizzo dufise Kiriku Akili dufise Double J dufise B-Face n'Ingozi n'ahantu haba hariho amahoro adasanzwe bakaba bashimye no kugitegura kino giteramo hano na wewe nk'umuntu usanzwe ukurikirana umuziki usanzwe ufana n'abanyamuziki akahe kajambo bashikiriza Big Brother Jano bashikiriza bagira ingufu nyinshi gusa kuko umuziki wabo ndabona warateye imbere sana Kiriku n'umupeti twirereye kuva kera niyo mpamvu nomushigikira cyane gose yego kabisa nari namubajije mama hariya gato ariko reka nawe ndakikubaza kino kibazo Kiriku Akili n'umunyengozi aheruka gutahukana imodoka y'umutonore ayihawe na Superbad Sakara na Superbad kijya kintu mwacakiriye gute brother kijya kintu byaradushimishije gose kuko ujya mpeti dusanzwe tumufana yego turabishimye gose bakunzi ba Yagatech TV mwabonye yuko twamaze kwishikira si amajambo oya umutekano ni wose klima ni yose imisosi ni yose cameraman nitugende ngaho utanguriye kwanza inyama gwira ndonke vibe dasanzwe ngende ntoye mama yake na mama braza ngana ngahe 6000 iporo mimwe mimo sijadi ndabiri imeze fresh kugira bariko baradukurikirana ubunyene
babone yuko ebana ibintu bihari kandi nta nzari hari Ngozi tushika kwanza tujya natwe fasta braza sini kweli braza n'ibinyobwa birahari turashikayo turashikayo hariya hose nifanyizie mautamu hapo braza girezi ibiri na kameramani wanje braza fresh twishikiye Ngozi abariko baradukurikirana barabe yuko nk'abadasinzira nka Yagatech TV twamaze kwishikira ni myaka igera kuri 4 cyangwa 5 nguma ndabivuga Big Fizzo atari ngaha mu Burundi ariko aho yashimye uyu munsi kwishikira Ngozi niho hantu honyene hari umunezero uyu munsi tariki 29 braza fasta kwera mvuye Bujumbura mvuga nza kujya nshitse ngaha. Asante sana mbiri ingine cameraman wape notes ya twishikire nino naho mama yake na mama no musi afere ni zose na afere tubaje umviriza kwanza tuanza kurya inyama hama tukacha tuza ngaha Tora basi kuleko kidogo mama yake na mama sasa braza mama yako watashize kaka pilipili mama yako duweza kurya inyama tukaja tuza mu binyobwa nta nzara kandi nta n'inyota muhava murongo no musi. My sister umeze neza? Umeze neza. Mbaza kwanza utamira ku kantu nubwo washatse ko tugasangira. Bakunzi ba Yagatech TV urabona yuko ari ibintu bidasanzwe nkuko nabibabwiye kuva Bujumbura hose turiko turaza aho twamaze no kwishikira murabona ko umutekano kwanza ari wose nico kintu cyambere kwanza tukwiye kwishimira mu Burundi hama ibindi navyo bikaza mu nyuma tuweza kurya inyama tukaja tuza kunwa n'ibinyobwa. My big brother mambo vipi? Shwari uko fresh safi sana tubabwira abantu baza kwishikira uyu munsi niye message twoba bijanye na kino giteramo kiza kuba uyu munsi tariki 29 bo message ubu turacarindiriye abastari kugira bashike mugabo twebwe nk'abariko barakorera ngaha nyene tunabitegurira mbo turiko twabiteguriye ni sawa abafanzi baza kubarorera nabo bariko baraza kindi no kubwira ngaha Ngozi ujya ikirori kiza kuryoha bugorovye mu 18 ma 19 ikirori gishuha mugabo rero ibinyobwa turabifise byose wambaye Tibu Brewery bisigura iki brother? Teza imbere ibyacu Burundi teza imbere ibyacu Burundi Tibu Brewery urumva sawa ariko isanzwe ikora ibiki muri rusange bo isanzwe ihingura ibinyobwa ibinyobwa bikorerwa ngaha nyine Ngozi bikorerwa ngaha Ngozi nyene n'uruganda Tibu Brewery kandi biroroshe cyane kuronka imeze neza cyane abantu baza kuba bari ngaha muri kino giteramo kugira babironke bino binobwa turiko turabona ngaha akabeyi kazoba ari keza akabeyi kameze neza cyane ni no kuri promotion n'ikinyobwa gishasha twiseza waditangawizi ikinyobwa kiriko kiragenda ciherezwa n'abene gihugu mu mihingo itandukanye y'igihugu no musire twashimye kugizana kugira ngo nabaza guteramira ngaha ku kirori cyo munsi kugira ngo bazi baracihereza aho atanyoti hafi za kuba iri hano hamwe atanzara ihava kuba iri hano nta nyota nta nzara ibyinyota byo kabisa twarabikenyuye bibagira raba hari y'amakaratara hari nizahera turaja mu ruganda ruri ngaha nyene kabisa uzana izindi za zawadi tangawizi byose birahari turaza kunwa kabeyi ka fresh sister njo kwanza hapa njo jesi na ugenda ukonyene nakuvugisha ingo ntana kimwe ingo ini Yagatech TV ivugisha mwese kugira turonke
turonke vibe zidasanzwe. My sister mambo. Poa. Umeze fresh? Meze fresh. Kwi freshera ari zose. Asante. Kabisa. Kino giteramo ajyane nizako yeri bya vrai. Kino giteramo muciteguriye ku nguvu zingana gute? Tuciteguriye ku rugezo rukomeye cyane. Ona twabazaniye ibintu byiza cyane encore ku bei nziza cyane. Ni kila mtu ananunua. Kila mtu ananunua, anapata kwa pesa yake. Kabisa. Wambaye zawadi tangawizi. Gakoregwa yako kana? Gakoregwa Ingozi. Ingozi terambere kabisa ebana. Ebana niho ryatanguriye kwere na kubali. Sana. Kandi kakaboneka ata kibazo na kimwe. Umwanya wose ugakenereye isaha yose ikibanza cyose. Kabisa. Yeah. Uyu munsi turindiriye Kiriko. Turindiriye Chameleone, turindiriye Double J, turindiriye B-Face. Akahe kajambo twobabwira muri uyu mwanya batarashika hano? Akajambo twobabwira mu mwanya batarashika hano, turabiteguriye cyane. Abinjira bose baze baraca hano batora zawadi tangawizi. Karaboreza none? Wapi? Kila mtu anakunwa. Ni kaji. Asante sana. Braza freshi. Poa. N'amateka yanditswe ku yandi uyu munsi Ingozi. Amahoro Iwacu Festival, aho dushoboye kuronka amahigwe yo kubonana, yo kumubona umwe mu bana banditse amateka, aho yashoboye no guhura na nyakubahwa nyene cyubahiro umukuru wacu cyiza cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye. Sinorengana namuvugishije kuko numusare mu bandi. Amateka yakoze sinorengana uko nyene nashoboye kumuramusa, ndaramubaza impamvu nyamukuru tumusanze hano. Ndakuramukije. Namwe ndabaramukije. Umeze neza? Yego meze neza cyane. Reka ngerageze mu Cyongereza ndabe ko nanje ko no how are you my brother? I'm good, and you? I'm fine. So Kiingereza sasa kipa. Okay, urashobora kubwira abantu muri rusangi amazina yawe, wongera kandi unatubwira n'impamvu yatumye wishikira hano aho aza kwandikwa amateka mu basari benshi batandukanye, aho dufise Kiriku Akili, dufise Double J, dufise kandi Chameleone, dufise kandi B-Face, aho uyo munsi aza kwandikwa amateka. My name is Tekaniki Festirisi. I'm from here in Burundi. Take microphone. I'm from here in Burundi. I'm student. Yes, I live in Butanyalela province. Yes, that's good. Nigiki chakuzanye nga? I come in this party because I need to see Honorable Chameleone and Kiriku. Usanzwe umukunda Kiriku Akili, usanzwe ukunda abaririmbyi b'abarundi muri rusangi? Yes, I love them like Kiriku and B-Face and Double J. Which song of Kiriku Akili do you love it? Where I Am. Ahani. Yes. You can sing? Yes, no problem. Yes, no problem. Okay, start. And I can sing. That's it, start. Let's start. Start. Okay? Banyezi kidoma chakubiti n'amabuye ndabakoma. Imisi ni noma abafite ishari koma. Kiri gute? Nabateranye imbere gute, ha? Vous plaît. Oui, méritez, vous plaît. Okay, ibintu ni okay. Yes, aba basaze bashaka bagaruke. Yes, ntacyo mutakoze ngo mundangize, ariko kubw'Imana ndacyahagaze. Salamu alaikum kubanteze mwese, ndabamenyesha ko ndabarenze muri no misi. Salamu alaikum kubifuza yuko je nsubira inyuma. Salamu alaikum kubavuze yuko je najogera kure. Ahani. Okay, do you have a surprise you can give Chameleone? Yes, no problem if you got wishes.
Okay, bakunzi ba Yagatech TV nababwiye ko ntari kurengana ntamuvugishije uyu musore kuko amateka afise yonyene arivugira. So let me say thank you my brother. Thank you too. Okay.